Hello best fam, I hope you all are doing great. On the mic nini Tsiga Manuela, nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya Gasonga Bugari Show aka GB257. Uno munsi twagendewe n'umurundikazi n'umwigeme w'umurundikazi asanzwe akora umwuga wo gucapa, akaba ari kumwe natwe kugira ngo tuyage non seulement ku vyerekeye iyo passion yiwe ariko n'ukuntu yabigenje ngo abihindura umwuga. Mubane natwe. Tubahaye ikaze. Murakoze. Mutwitondora. Nitwa Divine Impano, nkaba ndi umu artiste acapa, agira peinture, acapisha stylo. Ahandi ndi umu ingénieur agronome. Okay. Divine, wahuye ryari na art, mwahuye bigenze gute? Art gucapa, I mean iyo partie imwe ya art. Okay, twahuye nkina gatoyi. Narakunda gucapa vraiment, narakunda gukoresha ama crayon de couleur. Hama ikindi murakumbaza ni ryari mwahuye bigenze gute, like muri ihe context? Muri context je natwe twahuye bigenze gute gabaje ndiko ndiyamiza n'ama crayon de couleur kira kana diko turagenda ngene biraba passion hama ndayikira nka job nyene nka métier. Yego. Ibicapo byawe byinshi surtout ivya kera ugitangura bikoresheje ikaramu, kandi nibaza ko iyo question tuyibaza turi benshi, ni gute umanaginga kudakirikosa nyene ngo udekone hama bipfe ugite? Bon, nanje kuri iyo truc iracari mystère kuri jewe na jewe kurumva I guess nta descendant ngo ndayihebe genre ngo nuko nakosheje canke iki nkasoreramo nyene gatoye ibintu bitaboneka mugabo still desigumeri yo nyene genre ushobora kulokaliza gakosa aho kari nije ndayibona aho kari ngo ubu ndayihaye ntashobora kumenya ivyo arivyo diko sinzi nanje ukuntu bigenda usanga nabikoze. Zarigeze gushika ukadekona ku munota wa nyuma, like le genre d'erreur udashobora gukosora ku munota wa nyuma nyene ubwira uheze bigaca ego rwose byama byashitse kwa nk'ubu nk'ama portrait ngira par commande ariko usanga nyene nk'umuntu ntamushoboye nkabona je nyene ko ntamushoboye mugabo curieusement undi muntu ntashobora kubibona ko ntabishoboye, donc dans l'ensemble aba ari bon mugabo je comme nyene en fait nous artistes abimenya ngo nshobora kubimenya. Divine watangiye gucapa kubera ko atabishaka kiri muto udiringa n'amacouleur etc. Vyarigeze gushika bakagufata deja mw'ishuri wagiye kwiga donc muri censé gucapa, bimaze gushika bakagufata uri mw'ishuri kuracapa? Oya, ntibari bwamfate gusa nyene narasamara, nasamara ndazi ko audio yuko ukurikire tumwigisha ariko aravuga wasanga ndiko ndamucapa canke nkacapa tableau. Ego nje ndumwigisha sinogufa yo sinoguhana reka en tout cas bon ntibari bwigere bwamfata nagira discrètement. Yego. Nibaza ko aba artiste benshi barafite ikintu kibagora gucapa, like hari ikintu kigusaba imbaraga ziruse iyo usanzwe ukoresha. Wewe niyihe partie ikugora gucapa? Dufate par exemple gucapa umuntu, niyihe partie ikugora gucapa cyangwa usaba effort nyinshi? Partie y'umuntu, partie igoye ku muntu ni ku munwa ko oya iyo ariko atwengaho iyo amenya aboneka hoho urumva niyo jeho ringora. Benshi nkunze kumva bavuga ko amaso ari abagora, sinzi igituma. Amaso arakora? Amaso aranyorohera. Yego. Amaphase artistique yawe ameze gute? Amaphase artistique iri muri mood yo guproduisa ama peinture, ndiko bavyita cyane ndakasura guproduisa ama œuvre amaphase iri muri ya mood yo kuvuga ati ndacapa ndi censé gukora, umva ntegerezwa gukora uko bigenda kose. Ubumeze gute canke uri motivé gukora nubwo atobara akazi, uri motivé gucapa? Donc je rero hari ukuntu nyene justement hari amaphase aba artiste tugira jewe ncapa iyo pangiyo ngyohewe mugabo iyo ok par exemple ashobora kumpa nka commande ntanga dans 2 semaines mugabo je ndayikora dans 2 jours canke umunsi umwe, donc ndakunda gukora sous pression ntegeza kugikora genre impejo gusa nyene numva muri période ya 2 semaines bandi ko nditegura umutwe ngerageza nyene kuja muri mood yavyo ko biragoye gushika upainting canke ucapa utagiye muri mood yavyo. Uko haza mood niko haza n'ama blocage. Iyo uri bloqué rero byose byaheze bimeze gute? Iyo ndi bloqué rero naheje gucapa canke nabaye
urumva hari igihe uba uri muri mood yo gucapa mu gihe rero ubura na motivation ukabura ya ma skills yose akakunyikana en tout cas nta n'iyindi gahunda ashobora ndamera nk'umuntu ari deprime nyene cyangwa nguma muhira ego n'ibihe bintu ukunda gucapa abantu canke amafoto ya nature canke ibikoko canke ni ikihe kintu ukunda gucapa ndakunda ibikoko ndakunda n'abantu ni qui vous préférez entre les deux bakubwitemo kimwe ibikoko hariho narangiye kuri Instagram yawe hariho evenement sinzi ko rero wayihostinze yitwa rythme 90 niko yitwa yari exposition niyihe ide yari inyuma yayo et pourquoi wahisemo kuyita rythme 90 ego ibintu bya kera quand même ndaza kubyibuka bimaze imyaka donc rythme 90 ide yavuye je ndi umuntu akunda umuziki à la base ego hama rythme 90 kiza deja nashaka nyene kugira exposition muganda higa thème nkorerako ndikumva ati nkore ku kintu nkunda kuri musique hama changira ama portrait y'abaririmbyi c'était 12 ego les anciens donc anciens succès bakera exactement hama rero chantora ako ka rythme 90 sinon c'était la musique des années 1990. Ego, donc ça avait un rapport na n'imyaka yanje y'amavuko c'est nous 90 mugandi mu 90 et comment ça nous ma souvenir ari basé muri iriya époque exactement gucapa canke ayandi maforme ya art en général arakoreshwa mu kwexprima urukundo so bimeze gushika ugakoresha gupaintinga kugira nka façon yo kwexprima urukundo amaœuvre yanje yerekana urukundo bivuye kuri wewe directement kandi umuntu yagutumye ngo oya pourtant nibaza ko yoba ari ntuze ni technique nziza je rero aho ngeze sinovuga ngo sinkunda gucapa umugabo ari bivuye hamwe no mvume ngo no capa ikintu kimvuyeko niyumviriye ata muntu ampaye ata expo ndiko ndagira ata ata evenement fise kenshi birangora gucapa sindabona neza ingorane mfise umugabo ukunda gukora under pressure je natwaye cyo ego exactement avant gushyiramo iyo pression haje umuntu ngena akambwira ati capa sinon atwengira nta desa iyo desa ni askata mfise ndasabye yikore ko tuye muri semaine ya samba by the way sawa tuyikore sawa en tout cas hariho pression ubunya ego quand même hari evenement yawe iherutse kuba rya paint and sip ego wotubwira ide yaje gute kwanze kugira paint and sip alors paint and sip yaje ndayifise kuva kera hari n'umugenzi yari yayimpaye akambwira hariho abantu bahora bagira bahostinga ama evenement meza ukuwe nuko bayita paint and sip kera nyene muganga ati numva ngo sindagira kuri level yuko nohamagara abantu bakaza sinabona yuko bona byitabira du coup rero nabitanguira ni passé c'était 2022 ego premier événement yabaye muri mars sinzi ikintu kinye cyambwiye ati kumva nari nahora muri Kenya kwiga ngarutse no mu Burundi ndaraba ikindi kintu nakora kugira basuye banyibuke ko nagiye cyambwiye ati okay cette fois-ci quand hosting iyi paint and sip ndabe résultat ibaye nziza ndabandanya ibaye mbi ndameliora voilà nuko rero byagenze jewe personnellement nabonye événement intéressant ariko malheureusement ntibyakunze konza kuba batayatendinze ndumva yajemo abantu atari benshi cyane kuba bayatendinze batayatendinze plutôt wotubwira ukuntu événement ari imeze wotujana muri edition ya mbere ukuntu yatanguye ukuntu abantu babonye bavyakiriye abari hajya surtout ok donc edition ya mbere bon déjà na expérience nimwe nari mfise justement donc nari mfise n'ubwoba mvuga ati none ok baraza kuza canke ntibaza canke nza kubacapisha kumva donc le concept ya paint and sip haba hariho mba ndiko ndabagida igicapo nije mba naciyumviriye then nkabagida nabagote ni nk'ukubisha gucapa mugabo muri mood iri relax hama donc expérience ya mbere événement ya mbere ndibuka twacafye c'était quoi twacafye ibintu by'amaverre de vin hama ego
bon curieusement na twarabitoye twese aho abari bari yuko abantu bose baje hajya bari bazi gucapa ni gute basa hariho painting wari bakavuga ati iki kintu vraiment cyari ni hehe wakura like kwa mutima wo kuvuga ati okay ndiko ndigisha simpaka babe parfait justement naho nyene ho peinture nabagwete kuja muri monde ya art biryoheye ça n'exige pas yuko parfait. C'est juste ngene wewe usohora ico expressing ico kintu uko expressing cyose ndumva capa umuzingi wumva umengo ubabaye we capa umuzingi then capa umuzingi donc c'est pas la perfection muri art bibaza ko arahema avantage ya evenement nk'ijya apana kuri wewe ku bantu baba baje kuyatendinga basi nk'ubu fate ko ari marketing uri kurankonvanka ko noza n'izihe benefits zayo donc il y a événement kuma feedback ngoma ndonka no kumatamanya ama feedback ngoma ndonka nuko diba kenshi ziba vendredi soir abantu baba bavuye mu kazi toute une semaine barushe bagize ki ubahuza ahantu avec dazi peinture nyene ahantu badabayanga ibirangi wumviza umuziki banywa kava donc ni déjà ego voilà donc utangwa ka weekend neza kuri relaxa ni nka thérapie plus de mots ni jya trop expecting a 6e édition une sixième édition ils ont ce mois la fin du mois le 24 février karibu rero nawe cette fois sinzogerageza quand même karibu cyane nkuko yaje kubivuga gucapa birashobora kuba thérapeutique ya pressure idahari utari mu vy'akazi byo bimaze gushika uri muri je dirais mudiri hasi canke utazi ushaka kwidefura ngo witourner vers la peinture ego hagiye karimo numva mfise inyota yo guproduza ikintu muga jewe ndi plus observatrice muri dessin yanje donc si ncapi ibintu niyumviriye ncapi ibintu ndiko ndabona okay nko gusubiramo voilà nko gusubiramo mugabo still ndashamo agatushi kiwanje mugabo ni ibyo ndiko ndabona ndiko rero hagiye numva umengo ndakumbuye gucapa intebe ndiko ndabona ndakumbuye niho naho vraiment shobora kuvuga yuko ncape niyo kiba therapie yawe ego hari indi post yo kuri Instagram warashize ko ntuze peinture ya cheval actually wavuze ko ari nayo ntuze fab painting yawe ego urashira ko comme caption wanditse ngo a horse is a projection of people's dreams about themselves, strong, powerful and beautiful. Niyihe ndoto yawe y'ibisazi ukurumva ijya deja igize ko ari ntuze painting yawe ukunda kurusha at the same time umva ko ihagazemo ibintu by'indoto etc. sinzi mbi ko atari yiwawe monsi gwanje swat nihe ndoto yawe indoto yanje y'ibisazi nyene y'ibisazi nguma ndota kugira centre d'art carrément ego donc espace nkuko nyene ahantu turi espace hariho salle y'ama exposition yaba yiwanje canke y'abandi ba artiste hariho salle de sport ndakunda na sport hariho ntuze ya yoga I mean ibintu nyene vya therapie ibintu biruhura mu mutwe ego hariho evenement igeze kujamo uracapa umumiss sinuko yitwa Miss Ani Bernice ego uramucapa mu masaha make yuko evenement maze umwanya mutoyi normalement bigutwara umwanya ungana gute kugira uheze qui painting donc biravana rero nk'umurya événement c'était yitwa Ratatouille ndayibutse nyakera quand même irya événement yari painting live nyene birasaba nyene bon birantwara en tout cas si matanga nka 45 minutes mugabo donc nawe ego mugabo sinon ari iyindi sanzwe nyene iyindi portrait sanzwe 2 jours max. Okay. Justement, benshi bakunda kuvuga yuko uratangura ukageza ukagenda kuruhuka exactement mushaka kwiheza mu musomwe vu que umaze kugira ama exhibition muri kahise nijya yitwa ku expectinga iyindi ntuze nshasha yiwanje uyu mwaka ndabemereye exposition uyu mwaka vraiment ndiko ndipanga
hariho iyo nari kugira c'était quand 2021 je crois canke corona yagiye covid ego niyo rero nshaka kuhoransa kandi uyu mwaka kuba umudessinatrice ni ibintu bitari assez commun du moins nubwo benshi babikora si ikintu rapporte beaucoup d'argent du moins ku byo twumva wewe en tant que umupeintre ni gute winjiza amafaranga bon ni par nyine ayo ma commande y'amaportrait muga we carrément sinkiriri cyane muri byo kubera kumva simvuye ko un peu privé donc ama commande nabaye ndayahagarika ubu je me focalise beaucoup plus kuri aya ma internship ego hamwe n'ama exposition nyene bisanzwe ego ni ngo nivyo ndiko ndashaka kugira uyu mwaka hama ni bon ego bira rapporte ça rapporte en tout cas quoi afise impano ziriko bimumotive quand même ego vraiment uretse divine uretse gucapa la musique ndetse na sport nivyo bintu havuze ko ukunda n'ikihe kindi n'ibihe bindi bintu ukunda ndakunda abagenzi ndakunda kuba ndi kumwe n'abagenzi ndakunda no kuraba amafilime ikintu ngiki niyo filime ukunda kurusha izindi ako n'agaciyemo ndabona nakora recommandation hariho iyo mperuka kuraba ubu yitwa Lady Voyeur kuri Netflix bon byaranyoheye hama ibindi nkunda ni iki ndakunda kuja kuri plage ego birankalma esprit gatoya ndakunda karaoke aussi bon ibimi musique ego bon ndakunda gucapa ivyo vyose nibaza ko nta muntu atarabitahuye hariho agasection gashasha dufise mu kiganiro kitwa 10 questions in 1 minute canke fire questions turakubaza 10 questions uri censé kwishura mu munota umwe si question ziteba kwa zisaba nukwiyumvira vuba no musufise topic zibiri tugendeye ku cyo ukunda hariho musique hamwe na peinture canke art urahitamo tukubaza peinture iragoye shaka musique tubanisalisha ego ok je tugire chronomètre 1 minute twagiye niyihe ndirimbo ukunda y'ibihe byose zo kwa mukunda ivyo minute iyo kucanke atanga 7 secondes ni fresh indirimbo y'ibihe byose umwana yanditse zo kwa mukunda ndakunda indirimbo ya Michael Jackson yitwa gute ndayiririmba basi aka extrait sinzi ko 3 secondes iki ndirimbo aba ari muri habaye habaye ndayibagiye ashaka kusimba ego mugabo ni Michael Jackson twasumbize niyo ndirimbo wanka kurusha izindi hari indirimbo ya Lil ego ya ndirimbo ya afite indirimbo ziri bizarre nyinshi bon ego ndamwanga indirimbo itarenga utumvirije madame dramatique iyi ndirimbo yawe y'umurundi wa kera ukunda wiyizirema ntore twahejeje yo ibibazo bitatu mbwa nahise twari kugira pasi ntiwambwiye ko tugira pasi divine rero kwicara ugasanga bugari ryari kera turaharura ngaha quantity imyaka ingana mbwa mu ntara turagafise mu gikoni gusa mumva sindakicarako gusa ndakabona aho kari ego mbwa sindakicarako ushaka kwicara kurya mparura imyaka nyine imyaka canke amezi bivana na rya ruheruka kera gasonga bugari kera nkimesa nibaza ko nicara ego mbwa ni kera bravo biraducana stayo harura ego divine wakoze kubana natwe mwakoze namwe ego tukipfiza na bonne chance muri ya ntuze
exhibition namashaka kwita exposition by the way ego ni bon Nico kimwe. exposition exhibition ni mu cyongereza ni exhibition sinon exposition mu gifaransa ok en fait nagize traduction directe ego nta kibazo soit wakoze kubana natwe namwe mwakoze shimire nawe ko baradukurikirana nizere ko ikiganiro cyabaryoheye nimba mwagikunze ntimwibagire gufyonda kuri like munadusigire na commentaire kandi musubscribinge nimba mutariyabona imbere yuko turangiza mbaje gushimira Le Flamboyant Garden watije aho kibanza dukoreramwo biko birancanga basha restaurant nziza cyane kandi baserva amacuisine menshi y'ubwoko bwinshi kandi ari n'ahantu henshi heza ho kwifotoreza nimba mufite gahunda yo gusohoka ntimwibagire kuhagendera à la prochaine